icambere nikimeje kuvuga ubwa mbere na principe ya mbere Imana yomyene niwe soko y'ubutunzi. Satani nta butunzi afise, Satani ari ubutunzi. Imana niyo soko, ivuga ngo niyo iduha ubushobozi ubutore bwo kuronka ubutunzi. Izo tubwirizwa kumenya neza nuko Imana ikakwizera ikaguha bike cyangwa ikaguha vyinshi, nuze uyishimire kuko vyose biva kuri kandi ntibiguhaye kubera ikindi, ibiguhaye kugira ngo ubikoreshe kubw'inyungu z'ubwami bwayo. Icaka God's kingdom should be our priority. Ubwami bw'Imana urazi uyu munsi gituma nabitwa ko arabatunzi bariko barinyagisha mu bwami bw'Imana ni kubera yuko bataza ya mahanga. Ntuzoshobora gutsinda umuntu neza kungena cisha kugira ngo securize ibintu vyiwe nawe utari kurasira imbere inyungu z'ubwami bw'Imana mu vya Bibiliya muri Imana ivuga ngo udasukiranje n'Imana agira iki arasanza kandi ngo utampereko uwo n'umwansi wanje. Igihe cyose mu vyumve ab'Imana izotungisha ab'Imana yatungishije umenye neza kino kintu nutagira umupartenaire Imana nutagira associé Imana mu bijyanye ubutunzi bwawe uzoba uri kurinyagisha. Narabonye abana b'Imana bava hejuru bakagwa hasi bagasigara basega barabantu bubasha barabantu byari byaragenze neza barabantu bari mu bihe bidasanzwe kubera iki kutamenya yuko Imana iteza kuba umusose wawe. Iki bwami bw'Imana biteza kuza imbere. Bira ivuga ngo Mateyo 6:33 but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Biga bintu vyose dukeneye iyo twitwase ubwami bw'Imana ugoroka kwayo. Iri jambo ukugoroka kwayo barakoravuga gutanga justice ku bantu, guca urubanza rukiza abantu, gutunganiriza abantu. Uyu mwanya I'm making justice kuko nimba ushoboye kumenya neza ivyo ndiko ndavuga. Ari umwana aheruka kunsezera aja mu mahanga aje kunsezera yambwiye ngo nagomba ndagushimira ngo umunsi umwe ngo batubwiye yuko atamujene wo muri siege abwirizwa kubaho adafise ibintu bitatu. Icambere tuza kufise passport ziganya ugende uyironde. 2 tuza kufise permis igimodoka. Camvuga ica gatatu menya ururimi icongereza. Acarambwira ngo uko nyene wabivuze naciye ngenda ndabirondera ngo nkiheza kuronka passport ca numva umuntu anterefonye ari mu mahanga ati twarumvise ko wakijijwe twarumvise ko wahindutse twarumvise ko uri umuntu mwiza urafise passport hari akazi kabonetse hari umuntu hari karakora business rero iyo business akeneye umuntu amusigarira mugabo kandi niyamara kuronka ivyiwe acamwere kumwene abandanya ivyiwe ati nanje kuguseze ati ejo nzogenda nashaka umugisha ati jewe iyo ntaza kumvira ivyo wambwiye iyo atarondera iyo passport byari umucitse. Aha rero nico ndiko ndababwiye ubugorotsi tuvuga nuko twumva ijambo ry'Imana tukarikora. Mw'abakobwa ndababwiye igenga ubuntu ndiko ndagucira urubanza rugukiza ejo umuhungu azoguhita mu bandi bakobwa ntunyagishe mariage yiwawe. Umukobwa umwe araza arambwira ngo je ngo ngiye kugira mariage kubera wewe ntihabaye ngumva ngo umuhungu aje kumdesha twahuriye ngaha muri Serge ati hanyuma tugiye ataramba ati wosengera ngaha ati yego ugiye he ati numva tuja mu nzira imwe yari afise imodoka ati none guhari ifite ati nacu bitwaye ati turagenda ataramba ati vyakwera usengera muri Serge kuko ni hasengera ngaha ati yego je no usengera vyakwera Apotre Kevin umuvyeyi wawe ati yego cyane cyari biheze umunsi umwe reka amazina wankundika ati nagukunze kubera ko uri umwana wo muri Serge. This is the justice twitwara ku bwa mbere na mbere ubwami bw'Imana kugoroka kwa ndakubwiye ati ihangane bumwizi gutunga ubwizigigwa bohera ubwizigigwa mwizosi ryawe umutahe ndiko ndaguha ejo uzobona ico bizovamo n'undi ko ndakubwira bimwe bigiye utanga urutegura kare kuko ubwene bwiye kuba umutunzi mu bwami bw'Imana umutunzi mwisa atandukanye umutunzi mu bwami bw'Imana. Principe ya kanga ya gatatu uburyo dutunganya ibijanye n'ivy'amafaranga birafise ico bikora mu migendanire yacu n'umwami wacu Yesu Kristo. Luka 16:11 if you have not been faithful in the unrighteous mammon who will commit to your trust the true riches. Namba mutabaye abizigwa kwitunga ribi mubikijwe ninde azobabitsa itunga nyaryo nimba utari umwizigwa hajya ukora nimba udakora nk'umuntu by'ukuri mva kare karakora data buja wo mwijuru. Hari abantu duhura bakambira ngo umuntu w'umwizigwa bivanye n'ivyo akeneye gukora ntakeneye gusa umuntu yize akeneye umuntu yize ariko umwizigwa abizigwa muri kino gihe barakenya ngo bikabaje nuko no munzu y'Imana basigaye bakenya. Umuntu umwe araza arambwira ngo wa mukozi wandangira yanyivye Yesu we ingene witwara muri ibi tubona birafise ico bigaragaza mu migendane yawe n'umwami wawe. Icakane give to God first. Mbabwira ikintu kimwe wewe nk'umwana w'Imana tanga ku Mana ubwa mbere namwe. Hariho reka ndabeka n'ubwakote bo caragatereza mu Kirundi kavuga ngo prudent people give to God first then pay themselves next. Abantu bari prudent abantu biyubara baha Imana ubwa mbere bakiriha ubwa nyuma bigarukira ngaho. After that they create a budget to live off the remaining amount. Hibaca bariya vyose urazi dufise ikibazo c'abantu uyu munsi arwigeze kumbwira ngo jengo amafaranga yo ntahariye ngo ndayamare ayandi ntaza. Mpeje kuvuga iki kintu cyanza kuri principe ndivuga ngo we should save and invest for the future. Tubwizwa kubika tukaziganya kubwakazoza
muntu n'umwe yigeze aba umutunzi mu bwami bw'Imana adafise bino vyiyumviro vyo kuziganya no kugira iki investissement tuvuge no ku investissement singe ndakivuga mu kirundi kuvuga ngo mayari gushira uburyo bwa mukintu kugira ngo bukungukire. Somera gatoya Bibiliya n'umuhanga Imigani 21 ku murongo wa 20 havuga ngo mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro kinini n'amavuta ariko igipfu co kirabirokagiza. Wewe ngurazi ngo shango narasamaye kweli ngo Imana yari yampezagiye bika ma imigani tuvuge kubijyanye n'ikimonyo. Bibiliya ivuga ngo nimugende mwigire ku kimonyo. Hari abantu benshi baza ko ayo kubika ateza kuba ari amafaranga menshi ariko burya kubika ntibiraba ubwinshi n'umutima n'ivyiyumviro ufise kuko abarundi bavuze ngo isorosoro igwirira iyigiye. Imigani 6:6 genda ku kimonyo wa munyabuti witegereza ingeso zacu. Ikimonyo ni iki? Ikimonyo ni gisurira igifurumi. Ibaza Imana irindi bwira abantu ati genda mwigire kubisurira ngo murabe ingeso. Isura birafise ingeso umviriza ingene kibigenza naho kitagira umucamanza canke umubwiriza canke uganza ciziganiza indya zacu zo muci kikegeranya ivyo kurya vyaco mwiyimbura. Uzogeza ryari kwiryamiraga wamunebwe? Uzovyuka ryari ngo uve mwiti? Nta muntu ashobora kumutunza kuganza kuno musozi w'ubutunzi ari umunyabuti. Uyu munsi bashobora kurondera bikanga mugabe ejo bizokunda. Keep on trying. Uyu munsi bashobora kuguterera dose yawe mu maso. Hari umuntu ambwiye ngo general depoje ga apotre ku buryo nduha ubu ntaho nkijana dose yiwane wosanga iyo ncuro wari ugiye kudepoza ari bazoca bakwakira. Aba businessman muri ngaha eske umuntu ubona atari umuntu w'umwete cyukuri urumva ko umuntu wobandanye ukorana nawe hari gihe horamubwira atari ko none abakizwa asubira uvyigisha ya apotre abakizwa nibo bambe urumva ni deje wiwe mugabo kubera kari mwene data sengera ngaha basengana agashaka kumufata ka mwene data ku kazi. Nimba muhuriye ku kazi nta kumuramutsa ngo Yesu ashimwe muramutse nk'umukoresha wawe. Ntamugiye ngo hewe ngo hari indoto nayendagira umukoresha uza kumubwira indoto mwishengera uzumuramutse Yesu ashimwe mugabo ku kazi ni ku kazi ugaca witondera aho ushakiye. Hari waje arambira ngo mvugira nisindakuvugira no bafise amategeko rega nubwo ari uwanje nubwo nana mufise ko tohite mugabo sinza kumwinjira muri cuisine interne yiwiwe itegeka afise muri boîte yiwiwe cyo sinza kugira ngo ndi apotre wiwe no naho mwese bizo kumurabana witwaye nabi itegeko riraguhana vrai ou faux yakwijazara ku kazi mubone nk'umuntu mutazinanye umwubaye kujya nyene umwita uko bamwita. Nimba mpamagara boss ni boss pana kuza ngo ngo diacre ngo mweneta oya umwe arambwira ati je ko no akazi bene data no ndagaha umupagani kubera iki turinyagisha kubera kutamenya ubwenge ngugene twitwara. We should learn to be content. Tubiza kuba abantu babumbwa ngira umuntu ati bumbwa ni ufise urasi kintu cyateye benshi guhemuka no gushaka gutunga vuba. Hari umuntu uri kurabona gendera mu moto yigurira umuduga wose ashaka genda umaze urugendo gwiwe. Hari misi yaraye mu magara hari misi yagenze n'amaguru hari gihe bamwivye hari gihe yahomvye Imana igira ubuntu arasubira kandi aravyuka harafise urugendo nawe ugatuza ngo je nande ngo nkeneye nk'ivyana genda umubaze. Kandi namatwe nabwira abantu hari ibintu bidafa kuba gutyo nyene hari ibintu bisaba processes. You just trust the process. Ni processes bifata umisi yaheze nariko ndavuga n'umuntu amaze imyaka iruti wanje mu gipastori ndabwira iki kintu mwe mwagikoze gute? Harambye ati japote ibi nibi mwarahuye toya iki niko amaze go naco oya ati rero ivyo mutarahura rindira muze muhure niho nzoshaka kubwira neza ingene bino bintu twabishitse. Be content. 6 learn to avoid ico nita coveting. Somera gato muca mumva iri jambo kuvayo 2017 kwifuza itunga ry'abandi kwifuza umugore w'abandi kwifuza akazi k'uwundi kwifuza kontra y'uwundi kwifuza imodoka y'uwundi. Umviriza ibi biri mu vy'Imana bujije yavuze ngo ntukifuze inzu ya mugenzawe. Urazi ko umwe ashobora kuba mu y'inzahabu we wayibamo ntugira amahoro. Imana yavuze ngo you shall not covet your neighbor's house. Naka ni naka. Be content. Bumbwa n'ivyo ufise nezeregwa aho ugeze. Gusa wewe umaking so akameye gutari kuradubura mugabo ico ushobora gukora kuba ariko barakora ibintu vyiza celebrate day. Reka kuba kritika. Umuntu avuma umutunzi abari karavuma ubutunzi bwari mu nzira buza kuri we. Birivuga mu musiguzi 10:20 ngo ntukavume umwami kandi ntukavume umutunzi. Umwami n'umutunzi abantu babiri bashobora kubavuma no umuntu umwe ashobora kubavuma ni Imana gusa. Ntukifuze inzu ya mugenzawe ntukifuze umugore wa mugenzawe ufise uwirabura nezeregwa ko yirabura. Ntushaka uw'inzobe ufise uw'inzobe reka gushaka uwirabura. Imana twemereye umwe gusa. Ntukifuze intebe ya mugenzawe gushaka nanje hajya no hagera ni kosa.
rikomeye cyane gose urashobora kuhaba ukagwara harvest hari abantu bifuje iby'abandi bibatera ibibazo kubera ntibari bafise umutwe waho hantu live simply baho mu buryo bwiyoroheje iki kintu gisigaye kitugora muri kino gihe umuntu apfa kuronka udufaranga akanya gatoya demarche cihinduka uwo munsi ararahinduye abagenzi bose acakuta muri liste noa ingene avuga bica bihinduka hamateza kuca akora ikintu byerekana yuko yavuye hahandi ateza kuca yimuka muri quartier yaba mu Kanyosha ateza kuca aja kuba mu Kinindi live simply baho vyoroheje ni principe yo mu bijanye by'ubutunzi mu bwami bw'Imana reka ushobora abantu bose ko hari ikintu bita twabize muri economy ngo effet Veblen na effet Giffey aho umuntu yahoranywa Amstel ngakora karonsa amafaranga atitangura kunywa Heineken yahora yambara impuzu dufata sumira muri village market ngakora karonsa amafaranga atagenda gacikura ya mpuzu nyene ahandi ha niba abantu iyo abonye umuntu atunze ikintu asigaye atunze acavuga ngo vya abaye imbwa za bose hari abantu mu guhindura imodoka atayihindura kubera ikindi afa ko nuwundi ayifise ati ya rega za modoka zigari imbwa za bose se agaca hindura mu bwami bw'Imana twese uko tumeze ico dukora tugikora kubw'impamvu yumvikana kandi tahuritse mwatabwibone burimo mu bwami bw'Imana twe impressiona mu bwami bw'Imana ahubwo nuko abantu bavuga ati urya muntu n'amafaranga afise yicisha bugufi kurya avugisha abantu bose kurya yakira abantu bose gutya aracyakundana ubwo nibwo butumwa bwiza abaganje kuno musozi w'ubutunzi bavuga nakusigaye ari umuntu ataboneka ico cyo kwerekana yuko utari kuri aho mwizigirwa hari ibintu bitatu biranga umuntu wese mu bwami bw'Imana yapesheje flexibility accessibility hamwe na simplicity ndasubira ukaba umuntu Imana iteye iteka ikaguha icubahi gikomeye bino bintu bitunga nk'ama values ubu umuntu ari simple ntiwambara impuzu zotuma abantu batakwegera bashaka kwambara impuzu nziza umuntu agashaka kugira kwambara ibirenze uburyo bwiwe for what we impressionante ndabadekuraje gatoya ngira umuntu ari wawe ngo umuntu ushobora kumwimpressiona ngo bishobore ku bantu bifuza ku impressiona abantu bama batangara kuko umuntu biragoye kumwimpressiona cyo kimwe nuko umuntu bigoye kumusatisfiza wamukoreye vyose uraza gusanga yariko aragira iki yariko arakwihishako rero jewe teori sigaye mfise kugira ngo twirinde gukomereka kuko muri kino gihe ibikomeretsa ni byinshi ngira umuntu ari bandi wawe ngo dukorere Imana mu bantu kameme ivyo biratuma tutareka gukorera Imana kuko uratangara umuntu aguhezagira ku munsi agushira kuri statut mugabo mu mwanya mutoya ugatangana no kungene uwo muntu akuvuga babikubwira toya no kuri ati ivyo yanyandi kuri si bamupirasi nta hura yuko dukorera Imana mu bantu mugani dukorera abantu ntushaka ku impression abantu nubwo uza wambaye inzahabu ntibimara umwanya ejo turashobora kuja tutanga kuvuga ko bavuye kuzimu live simply icanyuma ndangirije ko saba impanuro abakukuruki canke inararibonye mu bijanye no kugene bakoresha ibijanye n'ivy'ubutunzi uraza hari abantu bashone banje hari ahantu tudashobora kugera tutegereye canke tarondeye abantu batumentoring muri iyo domaine genda gatoya imigani seek counsel on financial decision imigani 19:20 cyadusoma n'imigani 12:15 no mbabwira ikintu kimwe ntitushobora kwemera ko ubutunzi buguma mu maboko y'imibambango ntishobora kwemera yuko imibambangwe ariyo icira imanza abantu kandi Imana ivise abantu ba kubera juste kwanga kuri ikiguzi bisaba kugendera mu ngingo ngenerwa ko ijuru ryashinze ivyo bigatuma twinyagisha tukanyagisha n'abandi wumvire inama listen to counsel and receive instruction wemere kwigishwa ngira umuntu hari bandi bati ca bugufi wemere wumvire inama wemere kwigishwa urazi hari abantu babonye vyinshi hari abantu iyo hari ibintu biriko biragorana hari abantu baca bahamagara hari ikintu bita ngo inama y'abansi mugabo ico bazwiko nuko ni inararibonye ndavuga ngo nigishijwe n'abatama banyigisha ubwenge hari abantu ivyo biyangajijemo batigeze bahanuza bashaka kumva ushushe bane iyo umuntu nyene akagupanga ngucoca wungukaya ngucugira nuko hari ibintu mpora mbona naje nkavuga nti mugende bukebu baza ngo turatunze hari nabahaye amamoto baracariko baragira ikibarabazana hari nabo bahaye amatere ntugire ikibazo inyuma yabo hari utugorane ngo turiko turaboneka baza bibirivuze seek counsel before making important financial decisions ube umunyabwenge mu bihe vyo hanyuma rino jambo turisomere hamwe kubera ko ngaha muzonshimira mu gihe kizoza bavuze ngo wumvire rimwe kabiri gatatu wumvire inama wemere kwigishwa kugira ngo ube umunyabwenge mu bihe vyo hanyu ingingo yose enda babwiye n'abariko baragira ama mariage abari muri generation y'uwanje genda muraba batama genda ubaze dusaba inama sivyo gaye hari abariko baraca mu muriro uri kuracamo umuriro waraba perfectionné ntiwabaturira baba abantu badasanzwe bavuze ngo uzocuba umunyabwenge mu bihe
vyo hanyuma. Si kanso. Proverbe 12:15 inzira y'igipfu irabereye mu maso yacu bwacu. Igihe uzoba umuntu adahanurwa ukumva k'ivyawe ari vyo vyo igihe cose. Si jewe ndabivuze n'ukuri kuko jewe ndakubaha ntavyo novuga. Muga Bibiliya nsoma ivuze ngo inzira y'igipfu, the way of a fool is right on his own eyes. Arakubwira ati oya naho zande nuko nyene. Ariko ufise ubwenge yumvira inama rimwe na rimwe. Ndagize kuri icyo kintu. Some people avoid seeking counsel from others just because they have pride. Rimwe na rimwe kutemera inama ugiriwe n'ubwibone. Hari abagabo ngaba batemera inama abagore babo bagira n'ubwibone. Mwabagabo je namatwe ndakivuga ikintu cyose umugabo yokora umugore atagishigikiye n'Imana izogishigikira. Icyatumye Imana imuguha nuko izi neza kari umufasha wawe. None wase inama y'umufasha wawe namatwe ndavuga kino kintu mushobora kuba mutara ko maravyumva kumwe. Mugabo ntubite mu ndasa, fata kanyu banzu bisengera musubire mu biganiro. Nagiye gusanga umugisha wohoraho mu rugo uri ahantu inama y'umugabo n'umugore yabaye. Jewe simaze imyaka myinshi ngabo nawe nyene sinamika ko arabo ndiko ndiyigisha muri December nzo nkwije imyaka 10. None aho kameme ntimva ko ndiko ndaza bukebuke. Jewe ndashaka gutira no conclusion. Ikintu cyose nakoze madamu atanshigikiye ico kintu Imana haco yahezagiye. Mugabo ikintu cyose nakoze akambira ngo ndaguhezagiye Imana ibane nawe ico kintu caragize umugisha. Ni muzi inama mwe muri abana b'Imana. Umuntu wese yemera inama yumvira inama giriwe uyo muntu birivuga ngo n'umunyabwenge. Ndabifuje guhora muri abanyabwenge muri abatunzi mu bwami bw'Imana mufise bahagije muri vyose mukora ivyiza vyose. Hagayi 2 ndabatekerere kano kantu. Hagayi 2 ku murongo wa 3 ninde sigaye muri mwebwe yoba yarabonye ubwiza iyi ngoro yahoranye. Ubuho muyibona muti ubwiza bw'ingoro bushaka kuba ubuzima bwawe, ushaka kuba igihugu cacu, ushaka kuba imiryango yacu, ushaka kuba bureva. Ubu si nk'ubusa mu maso umviriza kati yamara noneho rema mwemu ya nyawihebu zirikira gutera kwihebura ndayirukanye kuve ko mu izina rya Yesu rema. Surakana kumbwira tumbiriza nukuri ntibiriko biragenda ko twabishaka. Mugabe ijambo ryo harivuze ngo tureme rema. Ugati rema ewe Yosua umuhereze mukuru mwene Yehozadaki kandi namwe aba mu gihugu cyose mwese ni mureme kuko oraho agize ngo mushire ko mukora. Ibigutume wiranda ngo uhagarike ibyo bari kurakora. Keep on trying, keep on pressing, keep on pushing. Nubwo bisa nkaho umenye byarononekaye nta byizigiro bihari avuze ngo ni mushire ko mukore. Kora kwa Yesu Imana igomba gukora. Umviriza neza kandi mushire ko mukore. Kandi ndi kumwe namwe nikoraho nyene ingabo agize 5. Nkuko ijambo ryanje riri nabasezeraniye igihe mwava muri Egiputa kandi muhemu wande akaba muri mwebwe. Nuko Imana shekana kubwira ntutinye. Tugeze kuri siza impamvu taguye gutinya. Imana ivuze ngo iri jambo ry'ubuhanuzi hasigaye rimwe ntihasigaye 2 maze mu gihe gitoye apana kiri ngatigitisha ijuru n'isi n'ikiyaga n'imusozi seti kandi nzohindisha amahanga yose agashitsi kandi ivy'igiciro vyo mu mahanga yose bizoza nanje nzokwinjiza iyi ngoro ubwiza. Mu Kirundi avuga ngo nzokwinjiza, mu Cyongereza avuga ngo I will fill this temple with glory. Nzokuzuza iyi ngoro ubwiza. Imana ikiravuga uri ingoro ya muhemu Imana. Imana yagiye kukuzuza ubwiza. Niko nyene ngabo agize ntituraheza witi ubwiza ubu. So ubwiza gusa kuvuga ngo twahezagiwe. Imana yatugendereye ego nabwo nyene no ubwiza. Hari ubwiza bundi Imana ikiravuga bivaye n'icyo Imana ishaka. Amafeza n'ayanje n'amaza ubwiza Imana ikiravugiye kuzuza ingoro n'amafeza n'inzahabu n'ubutunzi mu buzima bwawe n'ubutunzi mu byo uri kurakora. Biva ngo uzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe azokuzuza ingoro ubwiza ubuhe amazahabu n'ifeza. Birivuga ngo nikuraho nyene ingabo agize 9 ubwiza bwo hanyuma bwawe buzoba kuri wewe buzorusha ubwa mbere. Nikuraho nyene ingabo agize muco nza kuri ngira avuga ngo the glory of this later temple shall be greater than the former. Ivyawe vya mbere ntibishaka kugeranywa n'ivyawe ugiye kuba. Ubwiza bwawe ingoro ya mpemu yera bwo hanyuma bw'iki gihe bugiye kuruta ubwiza wahoranye mu gihe cyahise. Si kubera ikindi ni kubera ko Imana ikeneye kudukoresha vyinshi. Imana ikeneye kutubashisha vyinshi, ikeneye kuturongorera muri vyinshi. Rema ari kumwe natwe ntidutinye. Ubwiza bw'ingoro ya nyuma uzabura tubw'ingoro ya mbere.